ico novuga kuduza igiciro c'ikawa bwa mbere hoho ni ibintu vyiza kandi twari twasavye kuva kera kubona igiciro c'ikawa kiduga ni ibintu vyiza mugabo twavuga yuko bikeneye ingingo mperekeza uko uvuza kudugije igiciro mwatanyi ngo mperekeza zafashwe usanga hariho utubazo tumwe tugumye tuza ugasanga umurimyi w'ikawa ntariko arumva kanovera gashasha k'ico giciro caduze ubwa mbere hoho nta numwe atemeza yuko ikawa ifite akamaro mu gihugu tuzana amafaranga y'agaciro kari muri azimwe na Kenya muri igihugu cacu amafaranga y'agaciro hanyuma kandi ikongera igaha uburyo kongereza uburyo bwo kubaho roveni abayirima imiryango irima nayo ni myinshi mu gihugu mu ntara zimwe ni myinshi cyane hanyuma rero gucuka tuti none kugira iyo kabigira akamaro ku gihugu neza byoba bigenze gute ni inzira zibiri inzira ya mbere nuko wongereza umwimbu kugira umwimbu ugwire ncambe cya kabiri wongereza ubushobozi bwo kuyidandaza hanze tukaronka abayigura ico ni ikintu gihambaye cyane wongereje umwimbu ntuyidandaze cyabwiye kudandaza ugatwara idakwiye urumva n'ubundi nibibazo ha muravye kuri no sangene bimeze nuko umwimbu w'ikawa giura gabanuka cyane uravye no muri kahise n'ubutera ugabanuka hanyuma kudandaza n'uwo muke turonka ugasanga byatunaniye kudandaza ku isoko mpuzamakungu urazi ko hari stock nini ubonye muri za odeki itadandajwe ikibazo uwo muke no kudandaza vyase wagena ukaraba mu biharuro ayo madovize dukeneye ugisanga ikawa isigaye isumbwa uravye ko madoni nko mu trimestre mugasanga nk'ifarini n'itabi amasigareti bihamwe ugasanga birashobora kuzana nk'imiliyaridi 50 z'amarundi mugabe ikabikazana imiliyaridi 30 nukuvuga sanga nk'ifarini bishobora gusumbya amafaranga y'agaciro ikawa urumva kandi ikawa itakwija ku isoko mpuzamakungu yo hejuru niki urumva rero ni ibintu bibabaje uravye muri iki gihe ikibazo cy'amafaranga y'agaciro imfashanyo zagabanutse nizeme ugasanga ntizatanzwe abinjiza imitahe mu gihugu cy'u Burundi ni bake urumva rero tukatwikora kuri bya biterwa tuvuga ngo turiko turashorera hanze hanyuma rero kuduza igiciro c'ikawa byatuma umurimyi aca yumva yuko yo kwijukira ico gitego ko basara ariko baragiheba buhoro buhoro kandi bibabaje urumva rero kandi banidoga umuntu akubwira tuti none iyo kawa nzokorera umwanya muremure n'umwanya itwara n'iki n'uburyo n'iki hanyuma ugasanga igiciro cayo kisumwa n'igiciro c'ibiharage atabwo nzoyirandura nshire ndimi ibiharage ikiro kizokigurisha 3 na 4 ikawa nayo ikiri ku 1300 ubu baheze ku 2008 kuba hakarusho ngana umuntu akavuga bati bishobotse ko ciyongera neza bigaheza bikabandanya urumva rero za ngingo mperekeza zikomeye nizi kuri ya nzira ya mbere uko mutegeza kugwira hari ibintu vyahebwe canke bibaye bikaba nabi ku rugero rudakwiye haci imyaka 5 bisa n'ivyahebwe bidakogwa neza ubwa mbere nukwama wazanye umwavu w'ikawa ukwiye engrais ukagira icyo bita campagne de fertilisation none iyo kawa utayihaye umwavu wakanovera nyawo ngo uzane iyo kawa izoshigwira gute hariho ibi byo kuyipompa mwazi ngo byo kuyipompa bayita campagne de pulvérisation désinsectisation kawa utayipompa regiriye ngo muri kurayipompa nta mwimbi izoguha ivyo navyo ntibikiba niyo bibaye ku rugero udashimishije kuzana ibibye bitimi vyaro myiza campagne de mise en place des plans karondera n'imbuto nzindi nziza zayo n'iki bintu nk'ivyo ishobora kwimbuka urumva hakabandanya haba ubushakashatsi uravye rero nk'ubushakashatsi n'amahera aja muri bije aja mu bushakashatsi ugasanga ni make
urumva rero muri ico gihe aho nacu uri kurakora taravye rimwe bita abigisha b'indimo kugira ngo uburyo bukwiye bwo kwamana nabo barimyi b'ikawa babera ingene boyirima ingene byogenda kera haco bitari moniteur agricole mu makomine ku mitumba makomine ugasanga bafise amamoto iki na mitumba ugasanga amamoto n'amakinga bakishikira ku rubuga bakabona ibintu ngere biriko biragenda ivyo rero bitakimeze nk'uko n'uwo munyagihugu uwo murimyi wayo sasa kadasubire no kuyitaho cakaro ugasanga ntaco bikivuze urumva kera uko cari n'igiterwa njabuka amazi twakuze twese tukizi n'umwana twe twakuze umwana wese afise igipimo c'ikawa ciwe baguhaye kagenda kaciya muri rukishorera kwironkera amahera ko ikawa twari tuzi twari kibigwira ugasanga no mu ndwi hari umunsi bavuga ati ni ugukorera ikawa ico gihe haraba ico gihe n'imisi bakayorganiza mu ndwi ikintu gishobora kubangamira ni irigwirana ry'abantu ntuze demographique contexte demographique kuko tutage turarikontrola neza ni ikintu tubona leta umengo ntigishiye inguvu nyinshi uko abantu bagwira niko amasi ndimo agenda aragabanuka uko atera agabanuka rero haca hatangura kubigwana concurrence hagati y'ibiterwa mbumbarugo n'ibiterwa njabukamazi ugasanga rero umuntu avuga ati eka none nzoja gushora ikawa kandi atabiharage mu nzu atakijumpu mu nzu atakigora ataki ugasanga abantu rero batera uko amatongo agabanuka bagana barayagabangana muri heritage ugasanga ikawa isaye n'iyisigara inyuma aho kuri ya nzira yo kugwiza umwimbu inzira ya kabiri nayo niyo kudandaza rero twavuze ko hari stock itadandaje kandi bibabaje ibyo rero bikunda kuva ku cyo bita rudera administrative no kuvuga ibintu bidatunganijwe neza impapuro nyinshi ababijamwo ugasanga abantu baridoga nk'abantu uri kawe mu Burundi barakunda kwidoga yuko hagati y'umwanya wo kugira komande no kuronka iyo kawa haca umwanya muremure ugasanga basa n'ababihebye canke bavuga ati uzokomandika yo mu Burundi ugira iyo komande igushikira haciye amezi n'amezi nk'ico ni kibazo kurira ivra izo mpapuro niki kandi byo barabyidogera cane ko birimwe amananiza menshi ico bita marketing de vente bushira abantu babizi bawunyoye bazi ibyo kudandaza hanze niki bafasha ko birakiriwe marketing ibintu by'ikawa cyane barakwikawa y'urundi ifisa kanovera kadasanzwe mugabo ntiturabikamisha ibyo kubona Imana yarabiduhaye ikindi cyangwa tuko turavuga ni ibi rero urabona bavuze bati ikawa yongereje igiciro no kuvuga ujya yishorera hanze azotegeza guca ari amahera menshi umurimyi none wewe kwazo bayishore hanze murajya amadovize bakayamuha ubwo ico giciro amahera bayavunja ko kuno musi kizokorohera abayishorera hanze ko bongereje igiciro mu marundi urumva itodo shaje kimeze ukwese kizoborohereza bashore gukora ivyo n'ibyo kuraba cyo bita ko kudo production y'usanzwe ashorera hanze kuko amahera nahazo yaronka mu madovize kugira abone ko yungutse azoyibonera no mu marundi kugira nivyo kuvuga amafaranga bagiye hanze canke ntibayatahanye niki urumva ico cyose n'ikintu cyo kuraba kuko no mu 2023 igihe igiciro c'ikawa ciyongereye kiva mengo ku majana 8 kija ku 1200 canke amajana 3 ico gihe ni hamwe hari haci haba ijya devaluation idora ryaziva ku 2200 umengo rija ku 1800 gutyo aho urumva anawacaronka amahera menshi mu marundi kuburyo ashobora guca hemba yandi mwikawa bigatuma nawe abona ko inyungu atayinze ko ntabura kuja mu kintu kugira igihomberemo nta murashira umutayi we kugira uhomberemo ivyo rero nivyo kwiga neza bakaraba kuko urashobora gusaba twenda ndugije waguza cyatse ati none twe bizogenda gute ivyo kuba rongo nawo dekagone yo kwishora ikaba hanze kenshi ari bya leta ni bya bindire bice biva mu akanovera ugasanga naho turiko turaja hanyuma ikindi amabanki
amabanki ategeza gutanga amakredi iyo umaze kongereza igiciro ni ukuvuga yuko garante amabanki azosaba ikiba nyinshi. Wahora uhemba ku giciro kivuge c'1,300 canke n'400, ukaba wubaka nk'ikredi y'imiliyaridi canke nk'imiliyaridi y'amarundi kugira uje guhemba, kimaze kuduga numva ko cabaka imiliyaridi nka 2 canke zirenga, na garante bacagusaba izindi zikomeye. Kuko amabanki navuga ati none ibyo barabivuganye n'ababanki yuko azoshobora gukura, ashobora gusanga igiciro gwakidugije, mugabo umunyagihugu akazocoka akazorindira ugasanga ikawa yitanze mu kwa 5 canke mu kwa 3 amahera agiye kuyaronka ngira nko mu kw'icenda mu kw'icumi. Entre temps wa murimyi cyangwa yagiye muri mwe by'imigwazo canke n'ibiki yakenya aza kugurana hirya no hino bamuca amayentere, ugasanga amahera aza kumushikira yaraturagaye. Ivyo rero batagerageje kugira bigwanywe nta kanovera umunyagihugu bari kararonka, kuko amafaranga nayo uyaronka mbwa hazoteba, hari igihe asanga warinjiye mu madeni udashobora guharura n'inyungu zawe udashobora kuharura, kandi ivyo ni ibintu bihari tinto bideha. Umva rero igiciro kibonetse bitunganye muri ivyo, ayo mafaranga azaraboneka hakiri kare. Abonetse hakiri kare no gukorana n'amabanki no kuraba iyo todoshaje hano no musi. Hanyuma ikindi cyo ni capacité institutionnelle, ubushobozi ikaba bayisubije mu minwe ya leta. Hari ikigodeka, hariho umugwi wo muri presidence wo mu biro by'umukuru w'igihugu ujeje kuraba ivy'ikawa. None uyo mugwi wo urafise abantu bahinga bisunga ubuhinga canke bisunga politike cyane. Kuko odeka ni umugwi kubona ivy'ikabinanira kutara, urashobora gushizeho umugwi wasangana w'abanyepolitike bakaza gusa bakavuga ivyo bavuga iki twifuza ibi, mugabo bwa buhiga bwo kumenya ingene ishogwa n'ibyo wasanga nta numwe bufise. Ivyo rero leta yobimenya karaba, so kwihuta gushiraho imigwi za odeka izo kuraba imigwi agaciro kayo n'agaciro k'abantu bayirimo. Ibi yo muri presidence ibi ya hehe n'agaciro k'abantu n'ubushobozi bafise muri ico gisata barimo, si ukora abantu bo muri presidence baca babitangaza mu bintu vy'ikawa kuraba. Bwa gatandatu nuko atakuganira hagati y'abikorera ivyabo, abo bikawa bashora ikawa bagira gute na leta, bakaja hamwe n'abarimyi bakaza baragira cadre de dialogue, bo leta ibintu byose umengira vyigungana, kagenda bakiyugarana bakaza bafata ingingo. Ivo cadre de dialogue permanent ni ibintu bigenda neza, akaba nyene leta hamagara abarimyi, abaserukira abarimyi, amashira hamwe amakoperative y'abarimyi kabikawa, bakatuma kabayishorera hanze bagwiza tunga na leta, bakicara bakavugana ibibazo. Amabanki ajamwo saberbe n'ibiki bakaza bakaraba. Nayo kugenda nabo nyene ugashika ikibazo nje gituma ico cibiro cyo kuduza igiciro c'ikawa ari ciza cane. Mbwa inzu ngo mperekeza zitagiye ziraba haramananiza yandacaza, ugasanga biriko birateba n'igihugu kiko kirahombera. Bene nk'ikawa itashotse igihugu cyo cunguka iki, ubona n'ingene kwiriza ibintu bibwebe nk'igitoro n'ibindi bitugora, igihugu cyo cunguka iki. Urumva uwo munyagihugu ni wa muhemba ikawa ntishoke igihugu kizunguka iki. Uwo munyagihugu namudogiriza igiciro ukamuhemba utevye mu mananiza canke n'ibiki, canke bagwiza tugagiye kuvuga ati nta nyungu tukibibonamwo ibintu reka tubireke, bica bigenda gute? Haja leta yofata ibi byose ngo bikaja mu byo kutaraza ikawa hanze yonyene, ari byo mwiti haja leta irafise ibintu ijejwe gukora kandi ari byo ifisemwo akanovera mu gukora, n'ibindi biteza gukorwa n'abikorera utwabo kandi bikorwa neza ku nyungu y'igihugu. Murakoze.